uyu munsi wa kabiri wahoze ari umuyobozi w'umutwe wa Janjaweed muri Sudani Ali Mohamed Al Abdulrahman yagejejwe imbere y'urukiko mpuzamahanga mu Buholandi ahakana ibyaha by'intambara bibarirwa muri mirongo aregwa byakorewe i Darfur muri 2003. Mu Rwanda ejo kuwa mbere urukiko rw'ubujurire rwakatiye Paul Rusesabagina uregwa ibyaha by'iterabwoba igifungo cy'imyaka 25 mu gihe ubushinjacyaha bwe bwamusabiye gufungwa burundu. Rusesabagina yavuze ko urubanza ruteye isoni nyuma y'imyaka ibiri icyorezo cya COVID-19 kijegeje isi. Ejo kuwa mbere Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yatangarije igihugu ko nta ngamba zigikeneye gukurikizwa zo kwirinda iki cyorezo. Naho muri Nigeria icyumweru kimwe nyuma y'uko abantu bitwaje intwaro bagabye igitero kuri Galamosh ababarirwa ku 168 baburiwe irengero. Ikindi gitero cyabaye mu kwezi gushize cyahitanye 8. Ari muri Kenya umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa muri komite mpuzamahanga ya Croix Rouge Dominique Stilhart yabwiye abanyamakuru ko ku mugabane wa Afurika ababarirwa muri miliyoni 346 bashobora kugarizwa n'ikibazo cy'inzara.